kuba yo kunjira muri lavage yinjiye mu catarazi Alvin Smith ntigeze amutahurisha kugira amenye ivyo arimo yes arashobora kubona yahahabukiye urya muziki sivyo kuvuga ngo kumenyekana nivyo yari yashatse kumenyekana ariko ko nawe tukuje nta muntu agenda guhaye utwiwe nawe numusubize exactement umudandaza aragurisha kugira umushore gute yo kubwira nti arakeneye kubona ubwambure bwawe wowe uri sugi ukemera ahubwo nje nabifashe nkuko Alvin yaciye abandi baciye isugi ni nziza kuyerekana mu bandi donc yahaye nkuko yahaye abandi my god donc Alvin Smith arabeshe kuri Tasha je ninjiye kuri Tasha neje bundi kuri Tasha jewe nimba yaragiye kubera Tasha yajanye igihababu sivyo yajanye igihababu cuko ashaka kumenyekana sivyo je nanje mu muziki sinigeze ndawahabukira na gato DJ Paulin ni business kandi kuriwe igituma ifata nka business ni nkoresha bose nivyo baba bari koresha inguvu ariko ahanini ubukoresha inguvu nuryamwe no gutanga umutahe ngabo tugiye kuraba abadirivyi bose baca muri support ya DJ Paulin turabona ba Ebidata turabona ba Satbi harimwo ba Dramati bose biheza bashwanye Yaganawe TV. Hello my people, hello my family. This is me Alan the one, Alan the first, behind the camera. Call me Alan. Amazina meza cyane. Call me Kadri Gato Kozukuri. It's not a chance, at the blessing, at the day. I'm coming again in our TV Yaganawe TV. Bakunzi Yaganawe TV mwamaze kunyumva sinirwa ndahogora nivuga muranzi ko ari jewe cyane mbaye kubaha ikaze ni karibu muri Yaganawe TV. Mbanze mbibutse mukaba muri bashasha maze mugire subscribe mugire iki tubana buri gitondo buri mugoroba. Mbanze mbone nakanya kuramutsa abakunzi bacu twama turi kumwe ibihe byose abakunzi aho muhereye hose ndabahaye gakeye namwaramutse bivanye naho muherereye. Simba ndije nyene mu biganiro nk'ibi byinshi mba ndi kumwe n'abatumire bameze neza cyane mwamaze kubona kuri kamera yanyu ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane umukobwa keye umukobwa akiri muto reka mbanze ndamuhe ikaze ni karibu aturamutse ngira twidondora baramukije hose yabuje ndetse muhinga mwiza mu ndetse netisi sinundi nishashara Shasha la khayne meze neza ndabona ko ibintu ari sawa bavuga ngo akuzuye nikamuriko umeze neza none ya ndagwaye ikaze ni karibu rero wisange muri Yaganawe TV ya Shasha la khayne abariko badukurikirana Shasha la khayne n'umuntu ki ni muntu nyabaki abeshi banzi kudirimbo nigeze kubaha ariko kubera haciye habaga agason gato nacenda yikora ku rubuga ariko nditeguriye kwisubizako wayikuye ko kubera hari bitari bwatunganye wari wasubiye kwitangura neza uragira yego ya bakunzi Yaganawe TV mumva yuko asanzwe ari umunyamwuga umunyamuziki ibintu by'umuziki arabimenyereye cyane naho mumva ko indirimbo yo abanze kwikura ku rubuga kugira ngira yashatse kugira yitangure aduhe ibintu bimeze neza cyane twitega ibintu biryoshe mino minsi cyane imisi ya vuba canke kure cyane oya ni vuba gose yego voilà donc rero ivya industry y'umuziki ndundi urabimenyereye gose yego uno munsi rero turi ngaha tuje kuyaga ku bintu bitandukanye ariko uno munsi kuyaga hanini ku kintu kimwe cyatumye nawe twicarana imbere y'abakunzi Yaganawe TV. Muri entertainment ndundi hariko haravugwa amakuru y'abaririmbyi babiri basanzwe bari muri label imwe
sino italebo cyangwa basanzwe bari muri groupe imwe ni Alvin Smith na mugenzi wiwe Tasha, aho tubona yuko bariko baravugwa cyane, bariko baratradinga ku ma réseaux sociaux, hariko baravugwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye, kandi akaba cyatwicazenje nawe cyatumye dufata agatebe ngo tuyage tuganirire abantu ivya Alvin Smith na Order. Alvin Smith ariko yishuza amafaranga imiliyoni 8 Tasha kugira ngo amureke ave muri lebo yiwe, nawe akamwishuza ubusugi bwiwe. Uno musi nco catwicaratse hano twe nawe kugira ngo tuyagire abakunzi bayaga nawe TV. Wewe Shasha la Reine, ibi bintu nawe uza kubivuga kwiki? Je ndaza kugira ico ndabivuga ko kuko Tasha Order yinjiye premièrement yinjiye mu byo atarazi kuba yo kunjira muri lavage yinjiye mu catarazi. Alvin Smith ntigeze amutahurisha kugira amenye ivyarimo. Yes, arashobora kubona yahahabukiye ujya muziki, sivyo kuvuga ngo kumenyekana, nivyo yari yashatse kumenyekana, ariko ko nawe tuvyumvirije na muntu agenda guhaye utwiwe nawe numusubize exactement umudandaza aragurisha kugira amushore. None oya ayimaze kuja muri lebo ya lavage na menga yari business nyene izozana amafaranga gusa, ivyo vy'ubusugi vyajemo gute? Umuziki w'u Burundi twebwe abasitari nga mu Burundi bafise akamenyero. Okay, bafise akamenyero nasanze batandukanye n'abasitari bo hanze mu Rwanda ndetse na Tanzania canke handi hose. Ngahanye mu Burundi umusitari nga mu Burundi ugiye kumusaba ubufasha, okay, yani ategekanya ko nimba ntaharura kare inyungu yiwawe n'inyungu yiwiwe, uya mumaze kumenyerana uhitamwo kuba umugore wiwe no kuba umugendanire wiwiwe. Yego. Bishatse gusobanura iki? Bishatse gusobanura. Gusobanura neza tuvyumva. Bishatse gusobanura ati nimba Alvin, okay, yemeye kumufasha. Narabibonye ku kintu kumenyana bagiye baragirana. Oya tushobora kuba twibaza ko yari tugira ba beze y'indirimbo kugira bayitegurira inzira canke bagume batradinga kuri réseaux sociaux. Okay, nimba ivyo bavyarabaye kubona baramenyeranye gute umubosi genre basi witwa umubosi wawe aguhemba, okay, umukorera akazi kiwe nawe akaguhemba, gute yo kubwira nti arakeneye kubona ubwambure bwawe wowe uri sugi ukemera ahubwo nje nabifashe nkuko Alvin yaciye abandi baciye. Isugi ni niza kwiyerekana mu bandi. Donc rero icitwazo ca Tasha Order cuko avuga ati je nsubiza ubusugi bwanje ni ububeshi. Ni ububeshi. Gutari bubeshi. None we hari amakuru ufise y'imbere yaho yahaye nkuko yahaye abandi. My God. Donc Alvin Smith arabesheko. None Alvin Smith wewe ku mafaranga ko atashaka ko amafaranga ahagarara ko cyane kubera Tasha Order ataravuga ukuri imvo yatumye banashwana. Imvo yatumye avuga ati je ndavuye muri management yi. Niyo mpamvu icyo kintu niyo yakivuga niyo tuzoje tumenya nti lavage byagenze uko ari we Alvin Smith. Amatwi adusumira ngo nawe warigeze kuba uri mu bashatse gusaba ubufasha Alvin Smith kubijanye n'umuziki wawe. Alvin Smith je narimubwiye turayaga turanumvikana kwanza, arambwira ati tugikora uku sinikindi cyaciye kiza kumbabaza mu nyuma. Twisunze kuvyaniyo nta kuko Tasha we aje ubu voilà. Jewe na ntitwari bwana yari nitwari bwayage namubona nkuko nyene mbona abandi basanzwe. Jewe umugabo wiwe Alvin turamenyerana bimwe biteye ubwoba, ariko ko sinaciye ngenda kwiyerekana mu bantu urumva ko nzi nanye na Alvin no oya. Donc relation yanyu bwendanire bwanyu bwari bwo mwibanga. Ego. Nawe ntiyanashatse ko yani tugiranira imimenyerano irenze urugero kuko yavuga nti je kugufasha nzogufasha. Ndiple kugufasha. None yaragufashije? Sinikindi rero cyaciye kinambabaza. Kumfasha yari kumfasha ariko ko nivyo yiwe yakoze ikiri ku mutima wiwiwe. Yakoze ikiri ku mutima wiwe yari mu myiteguriro yuko yoja muri Kenya. Muri Kenya ino ndirimbo Occupé ntiyari bwabe.
bakoranye n'umuririmbyi Fernand bariko baravyiga hama umutipe arambwira ati uzotse muri studio ico gihe je nagenda mvuga nti ngiye muri studio nk'umuririmbyi je kumbe niyafata nk'umuririmbyi komdere oya vraiment naciye ntahura ivyo yaranshakira ariko ko je naciye ndamwigirwa kure yego niyo mpamvu uri imimenyano yanje nawe itigeze ibandanya na gato gagushakira iki ntiwari wagiye umusaba ubufasha ntiyagushakira kugufasha eske ko nibyo kumfasha ni kimwe no kutamfasha ni kindi eske urabonye umubosi wawe urinjiye muri studio nimba mwinje muri studio nimba kugira ati nsanga muhira ndacari muhira ndagenda ana ko yari afise voiture yiwe tizingo nsange muhira sindagenda wowe ukagenda uzi yuko mugira mugende muri studio kaje tangwa kuzana izindi mind ziwiwe wowe umva umuntu umwe muri kumwe mind nyabakirwa n'ivyo nshaka utumubwiza ukuri n'abadukurikirana mon cher nejo bundi iyo umuntu ashaka kugufasha nagufashe yisunze kugufasha ntakagufasha yisunze kubusambanyi ashaka kugukoresha donc wowe rero wagiye usaba ubufasha bagutega agatego yego numva rero bikomeye donc nawe ubu iyo uja muri rebo uba nawe uri kurishuza ubusugi nk'abandi oya nakubesheye sinari kubwishuza exactement niho hoba habuze ibindi navyo yoba yarankoreye biruta bwa busugi bwanje nawe rero uti uri mu bandi nawe bishuza ivyo bishuza ati oya vraiment je nta kintu nzigera ndabwishuza mu buzima bwanje Alvin yego ariko shaka rero kumenya uratubwiye uti waragiye kumusaba ubufasha arakukwemera mugabo nawe ashaka guprofita kugira muze muraryamana yego donc yakugize inshoreke yego byarabaye oya ntivyabaye bico gihe kwera naciye jemera nk'umwikata gato twasubiye kuyaga bimwe vya hatati niwiwe je sinabashije nguma ndahatonda naciye nza ndafunguza imimenyerano yanje nawe gushika yahagende hehe muri Kenya yego wewe rero uvuga uti buriya ti Alvin kuba yarafashije Tasha nticabuza yuko anamusaba bajyamane kubera niyo ngeso yiwe erega niba abimusavye canke je ndabigusavye ukanyemerera ubu abana bo nguje narabamenye ariko iyo Mungu abigusaba ashatse kuguprofita arabe icuri mwe n'icuri arabe yuko uwo mwemerera canke utomwemerera ni ucumenya icyarimwo none Alvin biganje shaka kumenya jara nyene tufate ko iyo ngesa yifise cangwe urumva wewe waragiye kumusaba ubufasha ahantu mu misi hazoza nabandi none nawe kubonetse waragiye kumusaba ubufasha arabukwemerera nta nubwo yaguhaye agusaba ko woba inchoreke kandi ayite inchoreke donc umugirani na relation iri mwibanga iri privé ashaka gutangura kuza muraryama nawe ugira iki azogufashije muri studio sikura yuko yabikoze wewe uramukwepa Tasha nawe biranga kamukwepa dufate ko uva wewe busugi dufate kumva ko yarakiri vierge wewe arekrama sa virginité kuri Tasha je ninjiye kuri Tasha nejo bundi kuri Tasha jewe nimba yaragiye kubera Tasha yajanye igihababu sivyo yajanye igihababu cuko ashaka kumenyekana sivyo je nanje mu muziki sinigeze ndabuhabukira na gato kuko je navuze nti umfasha uzumfasha okay nanje ndi n'uburyo buke bwo nshobora kushikana muri studio nzokwifasha hamu uzomfasha azoza amfashirize kuvyo nakoze ubwa mbere na mbere Tasha nawe yaciye ajana igihababu okay igihababu cuko yumvise ni kira kintu cyose nzoguha okay nzoguha ama platform yose yambwiye ati ugiye muri rebo yanje nzogufasha byose bigende neza bimere ko wewe ukimusaba ubufasha wamusaba ubufasha kukikorana ku giti ciwawe agufashe nk'umuririmbyi asanzwe nawe ashaka kuja muri lavage je nashaka amfashe ku giti ciwanje gisanzwe nyene yani supporting anansunike ansunikire mu muziki kugira nshobore kugira imbaraga none ko iki wahisemo Alvin ni kutafasavye abantu ubufasha bon kubera niwe mustari yarambaye hafi ico gihe nawe umuhungu umva twabana hafi urumva twabana hafi na hafi byavyoroshe ngene muronka byari byoshe kuno ndamuronka ni kandi ikindi naco Alvin nanamukundi ico gihe yari umustari atanyaruka kugare yego
atinya kugara umushiriye ikibazo ciwe ciwawe yakoresha rya jambo ego nawe voilà none we igihe dusubiye inyuma gatonya igihe mugirana ibimenyerano kaza uraji wiwe bari bakiri kumwe na Neil na Chay bari baravanye bari bakiri kumwe ariko ko bari mu nzira zo kurekana bari mu gihe c'imishwano we wari ubizi urabibona ndabizi turako turavuga mu bijanye no kwininda abaririmbyi cyangwa baje muri entertainment bahenda bahura nazo batwara amada cyane kandi biri ku muvuduko usanzwe wewe ukora iki wewe wirinda gute mu bisanzwe je umuhungu yeje kumprofita arivyo bimuzanye bandamubona kandi banumva n'uburyo yajemo yego okay niyo mpamvu rero shobora kumwirinda nkavuga ati uyu je ntamuvuye inyuma azogira icakoze nyene nkuko arico yaranzaniye kugira gikore kinyaruka ari kumuvuye inyuma donc wewe ushatse kuvuga ati jewe naho nafise projet isaba amahera menshi ngira ngo indirimbo ifise clip kandi donc bivara en terme de millions nta mera afise kagenda kwitura nk'umuntu akavuga ati cyo genda yaguye bisaba ko turyamana amafaranga yatora ugakora iyo projet ugakora iki sha nk'ubu ufatiye kuri 2 millions no kuri manager ako kazi no gaheba yane mahera no yaheba hama nkazokora ku buryo yawe za 2 millions nimba ndazishikira muri 4 mois negerezwa gukora kugira ngo ya mafaranga ndayaronke nanje bica bimishaka okay reka tuze muri rusangi rero tugaruke muri rusangi ku mabifu agenda araba hirya no hino ubu abaririmbyi tubona amabifu aguma aba kenshi cyane bitandukanye nk'ubu turabona bifu ya Bifes no Double J na Pole aho yacijamo Kiriku hajamo ba Bifes bareka gusohora n'indirimbo yitwa Ntagaso wewe bivuga ku iki DJ Pole ni business kandi kuriwe igituma ifata nka business ni nkoresha bose nivyo bari kokoresha inguvu ariko ahanini ubukoresha inguvu nuryamwe no gutanga umutahe none atayigarujemwo ucabibaza ko bica mu nzira yihe oya riga bo bavuga yuko atamutaha babwo ari kubagira inguvu wowe araprofita baririmbye nimba amurihiye nimba amuriye izo nguvu akamurihira kira kintu cose gute nimba ivyo bintu bitaba indirimbo ikitanga ngo DJ Pole erega ni naho reba bataraduha natwe umuco ariko ko nivyo DJ Pole nyene nawe ashaka inyungu mu bikorwa nawe yatanze mugabo tugiye kuraba abaririmbyi bose baca muri support ya DJ Pole turabona ba MB Data turabona ba Satbi harimwo aba Dramati bose biheza bashwanye bavuga yuko donc nta nyungu irenze barabona atari bari muri management batari kuba profit yego mu bisanzwe je nk'uko no bivuga ko yani kuriwe nimba umutemeranije ivyo mubo muri ko mwumvikanye wowe kubgaho ukabushaka kwigumura kandi nivyo birumvikana haraho ubushaka kugera ukabona urundi gwego dufate nka jewe mbashaka kugera nk'imbere yanje urumva nkaca mbona ikindi naco kimfashe umva cangerageza uburyo bwose bwaca kintu ndacire kure amanegera imbere birashoboka ko nabo haba hari ikintu kiriko kirabagwanya kuburyo baca bavuga ati nukuri reka tuvuge okay mwiterambere ry'umuziki ndundi nturaba aba manager gusa n'abaririmbyi gusa harimwo aba producer harimwo benshi batandukanye reka rero tugaruke rero ku abamenyesha makuru nabo nyine bafise uruhara rukomeye cyane mu muziki ndundi bobo nawe ubaha uruhe ruhara babikora gute bavyitwaramo gute bon aba journaliste bubu musanzwe nabo baba bariko radukura kiteka okay baba bariko radukura ko natwe izina yani umujournaliste wa kino gihe akubaha mu buryo muri imbere ni hagufata nk'umustar okay ariko utari imbere yiwe agufata nk'umufana mu bandi okay na niyo mpamvu rero burya navuze yuko bariko radukura kiteka ubu mustare wubu bariko bavuga yuko je ubushizi narumvise kuri Hit Connection hariho umutipara witwa DJ Zirakuru yambari Zirakuru nyene yarabigeze kuvuga ngo
umusitari akunda amakolabo menshi cyane n'aba yiyemera mu muziki ndundi ngo ntabazi kuririmba okay byari bivuye ku ndirimbo ndi okipe ya Alvin okay kandi akacaraba ukuntu Alvin yakoze amakolabo n'abasitari bagenda batandukanye nivyo nyene yaradukuye kiteka ati gute nimba umuntu yagize chance akagira amahirwe yo kubona yogenda akamubwira nti ndashaka dukorane akakubwira nti kugira dukorane je nawe birihaye amafaranga ukagira iryo yubakwa yo kurihaye amafaranga ni gute none mutokorana ariko bo baca bifata nkuko umusitari atabazi kuririmba gufasha mani ni gufasha aho tugiye kuraba abasitari benshi bakoze amakolabo ni benshi hariho ba Big Fizzo hariho n'abandi ndetse bagenda batandukanye mugani iki cyo gisigwa ngo ntibazi kuririmba shasha mu kurangiza ikiganiro cacu nshaka uhe impanuro bashiki bacu abakobwa bagenzawe bari muri entertainment mu kijanye ni umuvuduko wo gutwara mada tubona hirya no hino burya inda nitwe tuzikwegera inda nitwe tuzihamagara sizo ziduhamagara gute inda umutipe nimba yoka guhamagara nibyo ukagenda abo babana baba kino gihe babahungu basigaye banaturusha ubwenge kure niyo wene nimba kugura iyo brochette akakugurira iki n'ikihe menya neza yuko uvaho bizize okay ariko ko nawe umutipe kubera ko utiga nani y'umuhungu udasoma umutwe w'umuhungu ubo bahungu kandi bakongera kandi bakaturusha ubwenge umwana w'umuhungu ubu arafise nani ahagerera arashobora kuvyiyumvira muri umwanya tuvugana kandi akanavyikora mu munyanyene tuvugana rero igituma navuze yuko inda ari twe tuzikwegera wowe ugiye nkuko umubiri uri kuragushuhana sha mwana nukuri ko Imana indura yitwaye donc ba control imibiri yabo yego ba control ivyiyumviro byabo kandi ntibashukwe n'amaronko yego shasha reka ndagushimire cyane awakoze kubana natwe urakoze kutuganirira kuri byinshi mu bijanye n'umuziki ndundi yego n'ubutaha nitwagukenera uze utwitabe yego reka mbure n'akanya keza ko gushimira abakunzi babana natwe bari babanye natwe kuva ikiganiro gitangura Bayaga Now TV mwari kumwe na jewe Alan the one Alan the first inyuma ya kamera ijuma ariko muragyumva nkaba nanifise umutumire mwiza cyane avuze amajambo y'inkora mutima agiriye ko ahanura na bagenzi we basanzwe basangiye urugamba rw'umuziki ndundi abakunzi Bayaga Now TV ndabibutse ko ndabakunda atamwebwe nta twebwe kaburi mushasha ntugendagize subscribe kugira iki kugira ibiganiro vya Bayaga Now TV bizebera gushikira ikibiriraho j'aime na partage kugira usangize abandi biganiro bisaka novela vya Bayaga Now TV nimero tubaha ziri ngaho kuri ekra zanyu mutwandikire mu telefone yacu mushaka tubwira canke kudusaba canke kudukebura canke mwandike muri commentaire ivyimviro vyanyu turabishoma kandi biratunezera cyane naho butaha hamwe nayaga nawe TV ubwenge ni wo mutima ubwenge ni wo